RCS Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nkuko mumaze iminsi munabibona cyari twari hano turi kumwe n'uwitwa Parfait baramutse. Ndabaramukije mwese muko muradukurikirana umuherere hose, ndabaramukije amahoro y'ibana abane namwe. Ni Protet turakingiwe mu Mr. Poro kuri mikoro ya mbere, ya kabiri ni Parfait, ariko ya gatatu twabaza ni undi muntu ngira mwamubonye yitwa nde? Johnny twa Safi. Safi. Wasafi. Wasafi chanita banyene. Haje mabuza Safi chawita. Nuko nyene. Nshuti namwe bakunzi muri kurakurikirana ibiganiro bica kuri RCS of Ministries TV. Oya uvuze nabi. Uvuze nabi. RCS Hope Ministries. Johnny kuri cyo n'icyongereza cyo nacyonse. Twamaze kugera mu Bwongereza, twashitseyo Safi bamaso. Okay, naba tugiye kuteramana namwe rero muri RCS Hope Ministries TV nakivuze na biganiro ko Parfait naho maze gukimenya. Mubise kamaze gukimenya, ariko kandi imbere yuko dutangura ichess kino kiganiro tubize ko kuri mikoro naba batatu tuzakuba turi kumwe. Ego. Inyuma ya kamera ya tumuvuge. Sabe nagira ntibakunda ko bavuga amazina yacu. Nabikunda nari nabizi. Ariko mwite umukozi w'Imana. Yaje natwe turiko turakorera Imana, sivyo? Ego cyane. Namwe rero aho muri gukunda kino kiganiro gira partage, la comment, gira subscribe. Hanyuma ibintu bigende neza. Nuko rero tutabanyoteje tugiye kwinjira neza muri kino kiganiro tutangorana n'indirimbo y'umuririmbyi wo mu gihugu cya Tanzania. Ninde abahe kubera iki byinshi muri kano karibu. Tamba Bomoa Oye bwana nako mekano karirimbo. Ndira ngazi. Umviriza Bomoa uraza kubimenya mukara. Ndira madamu karirimbo amajambo. Bomoa. Urataga gutahura ibyo byose reka aravuga ubomora byumvise. Je numva kabati akapomoye. Aha, ikindi wumvise Numvise meza irimo. Je numvise bateri. muraza kubitahura tu. Wumvise Geti ni uongo. Bomoa geti ya uongo. Sawa, ni mwimbaji kutoka nchini Tanzania. Anaitwa Baraka. Mtumishi wa Mungu kutoka Shilombo, Katoro, Geita kule Tanzania. Anakuambia bomoa. Kuna geti unapaswa kubomoa. Geti la uongo. Geti la uongo bomoa kabisa. Yesu ashirikiane na waongo. Tuliko tunapiga swali bila Safi na watu tsaho lesa. Safi naji. Na kirundi azisafi. Mwanangu mrafa. Ongea basi Kiswahili. Tuliko tunakufangia. Naona unanichangia. Hapa tunakuchanganya Safi. Safi amepotea. Hata tumsaidie Safi. Safi mwimbaji huu labda utamwelewa sana kwa sababu anaongea Kiswahili. Inawezekana. Cheza sasa. Cheza. Nasikia geti ni uongo. Bomoa tena. Cheo changu kinaweza kuwa ni geti la kumzuia Yesu asiingie.
umukunda kandi ukunda gutamba nkawe. Oya naje ndamushakaruza mu wanjye. Yego. Reka turaba twandikira muri comment batubena ko kwamukeneye. Twari twabyemeye. Itiyaga amasika cicara. Mwasaterose muhanga. Uyo ndamutsanye. Ngomba mutambe. Munyemetse. Ndabibone. Nabari baradukurikirana mwese aho muri mutambe. Ino ndirimbo mfe. Inzoga canke ibintu biboretse birafise mazara niki? Nta kirundi hawujuri. Ugasanga tangiye kubahuka kubera nawe uba wibasha. Aragaciro ufise. Ariyo bava muri Brarudi ngo wibuke kwigerera. Sasa nano ndamubashikiriza neza yinjira neza mu ndirimbo yitwa Bado. Bado sana. Abantu bari biteze kupfa, abari biteze kugira ingorane, bari bazi kuza kurara inzara, bari bazi ko n'umunsi nta lift turonkara ukubite ukabura no gwa lift. Abantu babwira ngo bado sana. Imana iracatubereye maso izoguma iturinze abifuza ko tumererwa nabi bado sana. Wagiye umugisha wanje uri muri Amerika. Muri Amerika? Hajya n'imbere? Imbere ntera n'imbere ndaba imbere genzova mu Burundi kenda muri Amerika. Imbere hararenge muri Amerika? Ha? Safi nito. Cyane mbagura imbere kuko nawe imbere yawe. Oya muri tebo ndakuvuga neza yuko ibintu byiza biri imbere. Yesu ya Paulo ngo turabibiri imbere yo Kristo ariyo hejuru imbere. Urakoze kudutahuza. Hapana muri Amerika, hapana muri Canada, hapana mu Burusiya, hapana. Oya ni imbere hariya mu ijuru. Mutambe kuja rose mwana tamba. Mwana tamba gute? Imishatsi afise nk'inyana. Achagiye. Uno muri ivyo
bakavuga ngo ni bebe ni bebe ni bebe icyo ndimo nayo muzi kweli jana bamubembeleza mpaka mafikisha mbinguni salama. Yari karakwira Yesu wewe. Hata abantu bameze bashabanja ahantu habaye habi. Urachanganya jana. Oya meka. Nanga baye gute mwebwe. Pagi. Yarigeze no kuza mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Wewe wagiye wewe. Oya sinagiye. Gusa nanye namumvise ku radio, ku televiziyo namubonye. Ndamuzi cyane araririmba niba arikagwa. Ikindi ke tuzomakira muri Traces of Ministry TV vuba cyane ni aza mu Burundi. Safi. Kabisa. Bona gute. Inafaa tumpokee kabisa. Tumpokee kabisa. Sana kabisa. Naye mnafanana mama. My God. Wagie. Na bahuri tamba. Bado sana. Wale watu kutomea kwa nabi. Waambie bado sana. Tuwasanga no muri vitwa Enoch. Enoch yabati bado. Nawe mwati bado naendelea. Mugaba Tanzania barakunda kulimba bado ni kubera. Hiyo message maana ya Tanzania ngaisha. Uishi wewe wewe. Sikiliza kwanza nakwambia Mungu sio mwanadamu. Yo. Ati Yesu ni wakati wa kutoka hapa. Yesu ndiye faraja yangu. Nampenda sana Yesu. Kina mio, sema mwenyewe peke yako. Hapana. Safi. Ongea na wewe mwimbaji sasa. Pia ananipenda. Sisi wote ni wetu si wote. Na mimi nampenda Yesu. Tegera ngaho uli alikuwa peleka tegera ngaha mikrofoni izanenga nyene wewe ulikuwa atinye choma wewe. Oya wewe. Maiwanje pamfate kali kataba guhunga mkamu sangalia. Alikumulinda wakati bado naendelea. Nitwa Enoch anaishi katika nchi ya Tanzania. Anasema waliosema hautashinda hizi habari ziwafikie. Wakuze kuzona ni kwa safi. Hapana. Aya makura bashigere kuzobana nyakaro gashika. Nini baro kwaki? Tunaendelea tu hatutachoka. Mpaka kufika wapi? Mpaka tunaendelea. Niko nawasikiliza tu. Niko nawasikiliza. Anzaumbiritse tugaruke hakuno. Mu gihugu cy'u Rwanda. Twakunda bose. Abagize umuryango East African Community mwese tuba turi kumwe tugaruka mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara cya Kigali twasanga no muri inja mwita Prosper Nkomezi nabagiye kutubwira ngo iki umviriza. Yes. Aya makuru ndizera ko nawe yafise yakubeye gatatu zoba ko kuri kumwe nawe. Yarambye ko atacunzu. Safi yabikubwiye nawe. Cyane, yego cyane.
nawe uri kuratubwira ndaza wowe katacuzoba kandi n'uhumure nacuzoba kuko Kristo muri kumwe. Imana ni nyinduka, Imana ni meze nk'abantu. Haleluya. Bona iminsi ibaye myinshi ico yavuze ntikizokwigera kihera. Twagomba kwinjiza abantu mu mwuka umwanya wo gusenga aho tugiye kurangiza kino kiganiro tukirangize turi mu mwanya wo gusenga Imana. Uraza kudusengera mu Giswahili nawe turasanga mu Kirundi Ndasenga mu Kirundi. ururimi musigarije n'uruhe? Ikibembe, ikibembe ikindi ikibembe, ikizuru. Oya asenge muri ngara niyo sawa. Lazima changamka mwingi. sha Haya mwiko. ishure ryo kwigira ingara nzorirangiza muri iyo ndwi naho nzosenga muri ni Prosper Nkomeza baranya avuga ngo yambwiye ko ataco nzoba naco nzoba ko Imana iri kumwe natwe nawe naco uzoba ko Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Ariko inyuma ya kano karirimbo turaza kubagarukana mu karirimbo katambika aho muza gutama mukidagadura tuje gutazira cyo dusenga Imana twitahire. Tugaruke muri studio tuganira kandi twongera turangiza ibiganiro tuno munsi. Sawa. Turarangiki. Akacyoshe niko ramwitaba. Ya. Perfect. Turangiza cyangwa tugume hano? Je numva ninjiye mu mwuka none turangize gute? Suko. Turotereka nawe turacasha. Ngenda bereke turaza kurangiza gute? Reka turangiza tubabwira ngo baho ariko kandi ngenda bereke rundi murinzi w'umurundi yarinze avuga ngo baho. Tukuze baho muca wirukanuze hano. Baho wongera ubeho kandi ubeho. Yembera arindira nabo zikaro mwana bazanire. Harundi murinzi w'umurundi yavuze ngo baho ajye bamwitande mukayengeye kumubazanira. Tuca dusozera kino kiganiro. Ni murinzi yitwa Stine avuga ngo baho. Nasanzari bangu. Umviriza. Rote uraducaze. Safi safi. Yitwandi. Uwa mwita Stine. Mwita Stine Vopo. Ewa harakana kwa wangu. Kana tunamuita Asafi. Kwa wangu Stine ariko ndikonda rondera tuzomutura miganiro cyacu twumve uyu Stine avuga ninde. Ni mama wiwe ni. Ariko azatubwira ko ari twivugire tukaba dusanga tubuze ibitariro. Ariko prote nari nzi ari bindi bintu zanye ni Stino. Stino wa Stine. Okay. Umve. Baho. Mvuze ni baho. Nawe baho. Umve. Bivuze ko
yinjiye aha ngawe uwo mutambika imbere furuso umviriza n'ayo majambo y'ikirundi umviriza no hantu umviriza ngo ariko we iyo Imana yarabihakanye ibisukamwo amazi akanye ibindi byose yarabyirukanye bayita amavina umviriza amavina umvirize yarabyirukanye abisukamo amazi akanye ubuzima bwanjye ubutambika imbere umviriza ahereza kurudome ne na ye na sinzi ntuzifatanye warabyirukanye warabihakanye wabisukamo amazi akanye ni stravoko babisukamo amazi akanye yarabirukanye iby'imbere byabo warabyirukanye bayita amavina dusa turagira ikiganiro rero tugushimire wabanye natwe kuva mu ntango gushika n'amasaha sinavuga niba dusohotere kano kiganiro mu ndirimbo yise baho kuri mikoro turi kumwe na Bafete kuri mikoro ya kabiri mikoro ya mbere wari kumwe na Prote turakingira Mr. Nisaporo kuri mikoro ya gatatu wari kumwe n'umwigeme mwiza cyane hadi urazi Kirundi cyane gose kuko ndakwemera ukoresha ikimenyetso navuge twumva icyo kirundi ati safi amasegonda 10 uvuga Kirundi amasegonda angahe 10 uvuga Kirundi gusa amasegonda makenga cyane kuba 200 naco tuge Kirundi ego baho chimwe wayahejeje reka ni safi rero safi akajambo kanyuma twosotera kuri kiganiro vraiment ndanezerewe cyane cyane gose ndashima Imana ego abantu bose benye badufata abantu bose badukurikiranye urazi ko abantu benshi ari abandi batazi Kirundi cyane okay ongea Kiswahili basi kwa huru mama ongea Kiswahili tunachanga safi sana safi ongea watu wote ambao wanatufuata tunaenda kuwapongeza na kuwapatia kitu sana tunawapenda sana ninawamisi sana waliotufuata kwa siku ya leo nuko turagica kino kiganiro tugushimira nabo banye natwe uri mu gihugu cy'u Burundi uri mu gihugu cy'u Rwanda Tanzania Kenya no Uganda abari mu bihugu byo muri mu Burayi tagitoye abari muri Amerika abari muri Canada abari muri Australia abari mu Bubiligi ubushinwa ari mu gihugu cy'Abarabu nabo tubaramutsa kandi twikebanura twashimira ko babanye natwe ariko ndabona bagomba kuvuga igishimo tuvuga tumva zakunaniye mu gishimo bagomba kuvuga ati icyayi ko cyayi babantu cyahiye muko kwishaza kujama cinci hacha nalo tusote bigato twateguriye rero kuri mikoro mwari kumwe natwe benyine batatana mu ndagano muzokwa muri kumwe natwe tuzokwa turi kumwe namwe tutosubire mu kindi gano bikurikira bye Arisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.